ko nashaka ko bimenyekana hakiri kare nivyo satani yaranteye ndiyumvira kuja kwikuramo umuganga avuga ati jewe nshahe bigenda gute muganda yabwiye wabikoze anga ati wow sa ifisi rero ndabaye umugore nzabumwe yo mana nararyohewe mugabo sinryohewe avuga je ibintu ntabyo nizeye tugomba rero tumenye mbega igihe umuntu yasama imbanyi byagenze gute amaze kuyitwara akamenya ko afise iyo mbanyi byamugendekeye gute mbega ubuzima bwiwe bwabandanije kumera nk'uko yari ameze akumva ko ibintu byose bimeze neza nk'uko yahora atarasama iyo mbanyi reka rero twumvirize umwe muri twebwe ariko kandi muri uno mwanya sininda kuvuga ngo ngomba numvirize naka ariko nashaka umwe muri twebwe yumva yotangura kutuganirira ku bijanye n'ingene byamugendeye n'ingene ubuzima bwabandanije arashobora kutubwira. Nshuti namwe bagenzi bakunzi ba Wise Woman turabaramukije. Turonge kandi kuryoherwa gusubira kubonana namwe muri kano kanya rero tugiye kuganira tuvugane ku bijyanye n'umukenyezi igihe c'imbanyi kuva kitwara gushika yibaruke ndetse n'inyuma amaze kwibaruka eske ubuzima burabandanya canke bigenda gute. Ariko imbere yuko tuvugana ku bijyanye n'ico kiganiro canke imbere yuko tuganira ku bijyanye n'ibyo bintu by'umukenyezi n'imbanyi reka tubanze tumenye abo muri kumwe. Ndahera ibumfu bwanje ndi kumwe n'umumama avyibushe cyane asa neza namwe muramubona reka tubanze tumenye ninde turi kumwe. murakoze cyane madame Liliane Murakoze. ndavyibushe ariko nawe uravyibushe nshuti namwe bakunzi bo kuri Wise Woman ntimwari mumenyere kumbona je ariko nizere ko mugiye kumenyera kumbona cyane ndi umusangwa ndi umushitsi nkongera nka umusangwa hama nitwa madame Karine nkaba ndi umumama w'abana bane n'umupapa umwe Biraryoshe cyane afise abana bane n'umupapa umwe aho yagombye kuvuga umushinga naye wiwe ntimwibaze ngo avuze se wiwe muze kuza muradutahura indimi abakenzi dukunda gukoresha. Reka tuje iburyo bwanje naho tumenye uwo mumama nawe nyene murabona basho no munsi twabazaniye abamama b'injyamunyu murabona ingene basa bavyibushe reka nawe tumenye uwo ari we ariko ndazi kuri benshi muramuzi ariko gusubira kwivuga nibaza ko atari kibazo. murakoze cyane hanyuma jewe abakunzi ba Wise Woman TV muramenyereye ndonga iwani ndonga ho gatumba okay nitwa Sandrine Nizigimana hanyuma ndaryohewe no kuba muri iki kiganiro cy'uno munsi antuka kiraryoshe kandi kiraza kuryohera abamama n'abakobwa bari mu kubaka izabo tugira tuvuge ibintu nyene by'inkoramutima mbwa biryoshe kandi kubakenyezi. Ariko kandi madame Sandrine Karine yatubwiye yuko afise abana bane n'umupapa umwe ariwe mushinga naye wiwe mbega weho ni gute? Okay jewe ngira mbaza gufata calculatrice Jefse abana nanje afise abana benshi ndafise sha Imana yarampezagiye abana kiganiro tugira ndafisemo experience mana ndende cyane nanje afise abana bane sha utwana tune twizanye n'Imana yampezagiye tudufruwi babwana twamwa Yabe bibaza ko rutuna nasi nyene n'udupome twamwa turukundo ndafise Imana yarampezagije abana bane ndavuga amazino ya ni benshi hanyuma nanje ndafise umushinga ntahehewe ndafise umuntu yankunze yankoye yaranjana iwe eko umwe biraryoshe cyane murumva ko bitanguye kuryoha tutaramenya n'ibiri nyuma hanyuma boba banjanye igitero na jewe ndi madame Liliane na jewe basha ndafise abana babiri babiri Imana yampezagije basha naje reka mvuga ko ari udufu n'udupome n'uduki ariko ni ivyamwa by'urukundo rw'iwanje n'umushinga naye wanje umwe
dufitaniye abo bana babiri rero reka rero tuje ku idonido ry'ikiganiro cacu tugomba rero tumenye mbega igihe umuntu yasama imbanyi byagenze gute amaze kuyitwara akamenya ko afise iyo mbanyi byamugendekeye gute mbega ubuzima bwiwe bwabandanije kumera nk'uko yari ameze akumva ko ibintu byose bimeze neza nk'uko yahora atarasama iyo mbanyi reka rero twumvirize umwe muri twebwe ariko kandi muri uno mwanya sininda kuvuga ngo ngomba numvirize naka ariko nashaka umwe muri twebwe yumva yotangura kutuganirira ku bijanye n'ingene byamugendeye n'ingene ubuzima bwabandanije arashobora kutubwira kazi ndumuyo wayo ni sawa rero ni sawa muraho ariko baradukurikirana hanyuma je d'abord ndaryohewe n'iki kiganiro kubona turi ibonesha kure mu kenyezi y'ubwenge tukaba tugira tuganire n'ibi bintu eske igihe umuntu yatwara imbanyi vyageze gute avyumvise gute nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane ku buzima bw'abakenyezi ego hari abataragera muri ibi bihe ngari n'abandi babirimwo mugani vyiza ko tuza turayaga ibintu bijya duhora tuvugana turi babiri twicaye ahantu kubivugira kumbonesha kure kugira uri ko araraba nawe ashobora kure mu cigwa canke yumve izindi nkuru atarazi canke yumve ingene ashobora kwitwara canke yumve ibimurindiriye imbere muga ni vyiza nawe hari mwigise okay ni vyiza jewe imbanyi ya mbere nayo mfise gute yo mana jewe ndiko ndavyumvira mu mutwe hajya ndimukigira mariage navuga nti ndashobora kuzotwara inda cyangwa ndashobora kutazoyitwara kubera iki je ndakunda gutegekanya inyishu y'ibibazo baravuga birashoboka nzotwara inda cyangwa sinzoyitwara ndaca nifata gute nabigira gutyo kubera nabona mu kibano narabona abantu badafise abana nanje nkaca mba traumatized birashoboka cyangwa ntibishoboke rero mana basi naramugana bisengero zofashe umutwana kandi Imana yarabikoze ndayishima rero kize mariage ingene namenye ko natwaye inda nari muri sport twari tumaze amezi abiri twubatse turafatana nyene urazi ko tuba dushushe tumaze demo turagenda muri sport gushika muri ville haheze demo ukwezi ko kwari kwarebye turi mu kwezi kwa kabiri hanyuma duse nyene twari dusega bashaja kuri fidodido zarumva telefone y'umuntu amamagaye umuntu nyene wo hafi ariyiza aradukurikirana baza bite uri muhira ndakurabutse cyo yaye shandi muri sport uri muri sport none ko bambwiye ko ukwezi guheze utabonye ibintu uri muri sport ego umuntu yagize mariage utegeza kuguma wikontrola ugenda kwa muganga kuraba sinabwira ubugabo twari kumihagara twede bukebuke sport birahagaze ngasi namubwiye ivyo kujya kuno nanka nzabe ndamubwira ndayifise sange ntayifise reka shayo stress nayo nkeneye sinayimugana twede bukebuke twari dushitse muri ville turashika nyene turafata bisi turagaruka ubwo rero ingene nayimenye amaze kumbwira gutyo twabana n'umugore w'umuganga mupango nyene hanyuma kubera gutinya bya bindi nyene naranka kuzovuga ngo ndafise inda atayofise canke nangure kwigirisha yo mva ndiko ndabarangangira ndafise inda atayofise cyo naracanka twarabana n'umugore w'umuganga ndamubwira none je kumenga natevye kirambwira ko genda ugura akantu kuri pharmacy ndashobora kurabira byakwiri wowe ushobora kubibona neza atamubeshi burimwe navyo nari nizi mana yanje ko ashobora kwipimira muri mwisite mu nzu warumenyereye byo kwa muganga ubwo nabandi bagenda kwa muganga ukibaza ngo nuko just nanzi ko mwisite nyene umuntu ashobora kubirara cyarayimbwira byose nta kibazo genda kuri pharmacy kwe kajya kana bapimisha je ndabikugira urabizi urabishoboye je ndabishoboye natwe turabigira kwa muganga okay ndagenda ndakagura cyarampimira wo mudamu w'umuganga cyambwira wow urafise sa ndafise rero ndabaye umugore nzabumuze yo mana nararyohewe mugabo sinryohewe je ibintu ntabyo nizeye mugabo arashika ku mugoroba
ndamubwira burya nicyo genda kwa muganga sinamubwiye ko yambwiye ko ndayifise mpave sanga nibomye sanga atari byo naranka kubesha mana mba ari ikintu naranka kubesha cari ico ndamubwira ati tugenda kwa muganga dupime indabe ndabikono bafise inda ndavuga nta kibazo kitugende muca muragenda turagenda kwa dispensaire kari hamande yacu mbwa jewe inkuru Wari ase 4% uyizi. nari ndayizi mbwa sinari sira 100% kubera ibintu byo mu isite nyene urabizi Ntiwavyemera. oya narase no kwibaraguza imbere yiwe he ndabwira ngo ndayifise ico tugenda kwa muganga bambwira ngo bace bayibura ce maramara imbere yiwe reka reka turagenda kwa muganga barampima nyene turarindira umwanya muto baduha inyishu turi ku mutima 80% navuga umuganga aratubwira yaciye aduhamagara atwicarika mbe ngo ni ubwa mbere nutukugira mariage yaciye 2 mois ntizari bwakwire neza ngo felicitation rero ngira mubone ifura yanyu turaryoherwa rero neza 100% apana 80 canke 50 turaryoherwa bacarambwira felicitation ni twese upaciye ama felicitation kayo ya ni twese vraiment okay so ndamenya gute ko fisinda officiellement cyabara ama felicitation ndavuga mama rakoze urandinze ikintu kibi mu rugo ndayimenye rero aho rero reka niriraza reka nawe uvuge mane reka twumvirize madame Karine nawe urumva ko ari ibintu ku by'ukuri ari nk'imfura urumva ko ari ibintu biryoshye cyane numvise madame Sandrine yamaze kutubwira ingene yavyakiriye byari ibintu biryoshye cyane mu muryango reka twumvirize madame Karine nawe twumve nawe uko byari bimeze murakoze cyane jewe ni au contre ya madame Sandrine je kuko nari umwana muto rwose hama nari umunyeshuri ibyo kutwarinda antuka sinabwo ndabigereko hama byarashitse nari mfise umukope nk'uko abandi bantu bacana cane noboneraho guhanura abandi bakobwa bakiri mu myaka y'ama age adolescence ko bokwevita kuvuga ngo bafite abakope kubera kugira abakope nivyo umenga ni kizungu cagusize ariko iyo utabijanye mu bwenge uja muri esheke je rero nari umunyeshure bahantu muri famiye ndi impfuvyi hama birashika ngira uwo mukope cyakubona umunsi umwe usanga byabaye umwana barabaye muto ariko sinari ndabizi nabimenyeye gute sinye zanje zinyemeza ko fise umubebe mu nda twisiga sleeping baby abantu barayaza amavuta n'ayabo aba muri famiye hama ndayisize mu gitondo ngiye muri douche nkumva vraiment ko angoya amavuta me arangoye je suis pas capable yo kwigura yandi kandi sinzi shwanza kugira yaramotera nabi nkamene ku mutwe nkagira amanoze nkaja ku ishure meze nabi nkaja kuri bus scolaire numva meze nabi mugabo nkakazana hanyuma ikindi rero cagiye kunkonfirma ko fisinda aho muri famille baguzaga kwavu bakabaga yari nk'umunsi wa demarche nk'unyene nk'izi saa bakabaga mbona ama emotion aranyica sanje dumu emotionnel windarira ariko ndarira kubera gakwavu bakabaga ukora mengana mu bebe bari ndarira ndafatwa n'ikigumbagumba ndagenda mu cumba ndarira ndavuga ati murabana babi kubera iki mwagize ibi baranakabaga sinakajya ubundi ndakunda inyama ntimugire ngo ndivye buhije vraiment n'inyama ndakunda inyama hama izo nyama baraziriye ntazo nariye hama rero n'ikindi cyaje gukonfirma amarebe niyaje yacika amaganya urumva jewe Sandrine we yaranezerewe jewe amaganya yanyuzuye ndavuga ati mbega bizogenda gute mugabo ko mnashaka ko bimenyekana hakiri kare nivyo satani yaranteye ndiyumvira
kuja kwikuramo muga nkavuga ati jewe njahe bigenda gute muga ndabibwiye wabikoze anga ati wow uda ni mu misi ya Noel uzoca uduga ico genda muri famille Bujumbura mugabo mba mu Ruyigi ubibabwire nta kundi umva we yari kinege yavuga ati ndatomboye aho hama rero co ntagura kwibaraguza babimenya gutyo nuko byagenze iyindi navyo nyene nabibwirwa n'abantu buke buke uzifata uku sinobabwira ngo hari ivyo bintu vyo kumutuka na sleeping baby byo byamfasha nka demo mu zindi demo naciye nkomera nk'amabuye nari numva ko no kwishuri no guma ngenda muga mu nyuma muri deuxième trimestre baranyankira aho naba muri famille barambwira ati Gatumba ndatuka ku Gatumba ni inkuru ziryoshe nubwo harimwo izo twibaza ko zibabaje ariko murumva yuko dufise kategori zibiri turafise imwe uwo byashikiye amaze kubaka ubwiwe n'uwundi byashikiye akiri umunyeshure kandi abakiri bato abakiri abanyeshure iyi ni impanuro kuri mwebwe yashoboye gutanga kugira ngo ntimugwe muri esheke ariko kandi je ndamusubira ko kandi Madame Karine eske yakubereye esheke ibandanya canke iyo esheke byarakunze yuko ikugwayo bikazana umunezero apre byaranzaniye umunezero urumva ko mu bwana bwanje abantu babona ko ndi umwana ariko je ndafise ukuntu nkunda kuba umuntu ari forte no mu bikomeye singaragaza faiblesse yanje mu maso y'abantu narabaye forte ndayitwara iyo nda urengana abantu bajyana inzara hari n'ababa batipe baba barakusavye demande bajyana inzara ngo ntaco yobona jewe nashaka ndababwira ndafise imana muri jewe naradegaja malgré naradegaja hama umumama yarandeze yarampaye affection muri uwo mwanya yarantahuye ko bishika arandemesha nagira ama consultation ku baganga nka kurya kw'abandi badamu bafise abagabo abadoktori baraza kunsuraho vyari byoroshe ko abadoktori bankurikirana n'abagynécologue twarabana n'umugynécologue Madame Chloé ndakusuhuje n'ibyaje mukayiraba byarankurikirana hama nibaza mu nyuma nduno musi wundi ndi mama naciye mbandanya afise abana bane wabandanije na wa undi ego naciye mbandanya ishure ibyo biraryoshe vraiment yarabaye umwizigirwa ofete naravuga ati sishobora nimba naguye muri échec ko nguma muri échec ifoko ca nkura abantu ntibari bazi ko jewe noshobora kurera umwana ko nari muto kandi apama abantu barakujija batakuzi babona ahantu naba nari mbayeho neza umenga umwana ari gate ariko nca ndavuga ati ubu rero ngiye kuba mama ngiye gutanga ubuzima ku wundi ifo rero ko ngwana n'ikintu cotuma ntabo umuvyeyi ukuri ifo ko mu muvyeyi ntangura rero kugwana niga sinanze koza uruyoya ndavyiga nari mba ahantu ukora naciye mva mu rugisha nza kubana n'uwo mutware naba ahantu muri mu bwiza abakobwa baho bo kuko baranduta bo bari biga za universite nibo banyigisha koza umwana bakanyigisha koza umwana bakanyigisha donc ryari rigi iwanje je sinashobora kuvuga ngo nogera nko kuri portail nari kumwe n'uwo mwana kuko sinari nzi ko je norero umwana agakura wiwaje agakura kuko nari nararerewe ahantu mu irero ry'imfuvyi nama ndiko ndabaza abantu barera ububebe bigenda gute mumenya gute ko umwana akeneye ibi mw'ijoro jewe sinobimenya nukuri je sinobimenya mugabo nashaka ndakubwire urabimenya uvyemera utavyemera urabimenya ko umwana mw'ijoro akeneye konka ko umwana akeneye guhindurirwa pampers urabimenya wumve ngo urabimenya nta usira kukuvyura yego nacenza ndagira ama experience ubu rero kandi nta ushobora kukubwira ngo kora iki muze ndabaha vraiment ama experience yuzuranye arayo mu rugo arayo kwa education abana vraiment ikintu cyose umuntu araciga nta kurya umwana bamutwara muri maternelle
agenda atanakimwe azi. ya ashitse harya byose arabyiga Ego. byose akabimenya rero n'umuvyeyi atwaye imbanyi naho aba ari muto akiri ku ntebe y'ishuri ategereza kumenya ingene afata uwo mwana malgré que hariho abo bigora ariko iyo utomboye ukaronka umuntu akuba hafi aragufasha ingene ushobora kubikora jewe navuga yuko beba shano bivuga gute jewe mbere nanibere no mu gihugu cyo hanze franchement je ndafise abavyeyi bose ndafise umuvyeyi plutôt umwe mama nibereye hanze ya ndayitwara si mama ntari hafi ngo ndamubwira ati mama ibintu bimeze gutya umugabo yari umugabo agenda ku kazi agaruka ku mugoroba ivyo nasigaramwo we ntavyo yamenya urumva nkabona amatariki arigiriye ofete jewe natwaye inda haheze 2 mois de mariage ofete ego hafi 3 mois hari hafi 3 mois urazi ukwezi kwa mbere ukwa mariage nta kivuyemo ndi mu gihugu cyo hanze ntanguye kurira ngo nutwaye nkarira cyane nkarira nkumva mana none jewe batoyi banje barantanze kuvyara ni jewe vyanze no mana ntangura kurira musi umugabo wanje yaratasha asanga narinze amaso aratukura nibiki ntoyana na kimwe kwa usanga ukumbuye iwanyu nene ndabakumbuye muga franchement ego ndabakumbuye mugabo sico cyari cyandikije rero bikurikiye nkuko wavuze ndagenda umuntu ufise ibiye munsi ndafise ukuntu ngira ibigumbagumba byinshi cyaba ikintu kibi cyaba ikintu cyiza je nsanga narize nikomeze bonye amatariki yarenze rero ntangura kugira ubwoba cyafatwa na malaria